uri umuhungu canke umugabo azi ubwoko bungahe bw'udukoresha umukenyezi akenera igihe ari mu butinyanka. Biramaze gushika ukagura serviette hygienique kugira nka mushikawe, umugenzi canke umukenyezi wawe ayikoreshe mu bihe vyiwe. Hoho wowe uri umuhungu canke umugabo yumva ko ivy'ubutinyanka bimuraba canke ibibona nk'ivy'abashikacu gusa. Uko ubibona kose nturi wenyene. Roger ni umusore yigeze kuba yibona nkawe. Nkuko avyigana ari muri babandi batangara iyo babonye umukobwa yagiye mu butinyanka atavyiteguriye maze bikamugora ingene yitunganya neza amaze kuva amaraso. Muca mubona babahungu bakurikira umwigeme bakamuzomera bakamubona nk'igicibwa mama ngo yatashire. Kugeza ngaha reka ndakwibuze ko ubutinyanka bufitaniye isano no kuba warabayeho. Umukobwa wese ageze mu bigero araja mu butinyanka bikaba nk'ikimenyetso cy'uko ashobora gusama imbanyi akavyara n'umwana. Ibi bisigura ko ubutinyanka bufitaniye isano no kuburi kurakurikira kino cegeranyo c'umunsi ndiko ndabashikiriza. Jewe ndi Ami. Iyi ni Iris News. Reka tugaruke ku nkuru ya Roger. Roger akikiga mu mwaka w'indwi yarabonye umukobwa ari mu butinyanka bishikiye ari mu ishure atavyiteguriye. Uyu vyamugendeye kumwe nabivuga ngaha hejuru. Gushikaho hose Roger ntiyari bwamenye neza insiguro y'amaregle canke kuja mu kwezi nk'uko benshi bakoze kubivuga. Ntivyatevye yigiye imbere gato ya mu mashure yaravyize. Aratahura ko ibi ari ibihe bisanzwe bishikira buri mukobwa wese buri kwezi yageze mu myaka yo kurondoka. Guhera ico gihe Roger yaciye atahura ko nyabuna uri mu butinyanka atari we bayavyigize, ahubwo iba ari ibihe umubiri wiwe ubamwo kandi ubwirizwa kumucishamo. Inyuma yo gutahura, Roger avuga ko atotinya gufata icari cyo cyose umukobwa ari mu butinyanka. Aho ni nko kumufasha kugura udutambara to kwifashisha mu gihe ari mu bihe vyiwe. Sinzi ko nawe uri kuranyumviriza abo bikora. Kimwe gusa, Roger avuga ko yadandaje muri butike irimo utwo dutambara bigeme bakenera iyo bari mu butinyanka. Ivyo yabonye imyaka 3 yakoze muri ako kazi nuko atamugabo numwe yigeze yinjira amubwira ko arondera bene utwo dutambara dukoresha mu butinyanka, atugurira uwo bubakana, umukobwa wiwe, mushikiwe canke mugenzi wiwe. Aho rero niho tugire dushimikira. Kubera ikumenga abagabo canke abahungu benshi ivy'ubutinyanka nibibaraba kandi bafise bashiki babo, abagenzi canke abafasoni. Mbega hivyo gukumira abakenyezi canke abigeme bari mu butinyanka bikorwa na bamwe n'abandi mu Burundi byo bavyazananye hehe? Dr. Kubera Mariza Kwizera, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, avuga ko ivyo vyose bifise imvu muri kahise ka kera, ariko kandi ko ibi vyaje kunyurwa n'igihe c'ubukoroni. Imbere y'umuzo w'abakoroni, Dr. Mariza avuga ko ivy'ubutinyanka vyari bitunganije mu buryo haba hari abafasoni bakuze canke bayinasenge wa muntu bafasha abakobwa bakiri bato kumenya no gutangura igihe nk'ico. Mu yandi majambo, ico gihe ubutinyanka bwafatwa nk'ikibazo c'abagore, ariko ntabwo bwari ikintu giteye isoni canke cibanga. Abona ko abantu babona ivy'ubutinyanka vyahindutse guhera ku muzo w'abakoroni hamwe n'abamisionari. Inyigisho zaba ngo zatumye ibijanye n'ubuzima ndoragitsina ku bagore bifatwa nk'ibiteye isoni canke ibigayize. Kandi rero iyo nyifato ngo yarabandanije gushika n'ubu. Mujiji Joseph aseruka imbere y'amategeko urunani rw'abagabo bagwanya abakorerwa abakenyezi, abona ko ikibazo kiri no mu kugena ikibano cubatse mu Burundi. Ubutinyanka buracafatwa nk'ikibazo c'abagore gusa, kandi ngo sabagabo gusa babifata gutyo. N'abagore ubwabo rimwe na rimwe babigira ibintu bitavugirwa hejuru. Aho rero ngo no mu mashure canke mu miryango ntibivugwa, bigatuma benshi batabimenya ko vyinshi. Yamara si bose bimeze gutyo. Aha mu Burundi nyene hari uburoro bwo gufatirako iyo tuvuze ibintu nk'ibi. Leonce Miburo n'umugabo akaba na se w'abana b'abahungu hamwe n'abakobwa. Uwavuga ko gusigura umukobwa w'ibijanye n'ubutinyanka ndetse kanamufasha mu bikenewe ari ibintu bisanzwe rwose. Uwe abikorera abana imbere yuko bashika mu myaka yo kubijamo. Kuri we ibijanye n'ubutinyanka canke kugera mu bigero muri rusangi abibwira abakobwa hamwe n'abahungu.
Mbega uretse mu miryango ku kazi ho ivy'ubutinyanka biravuga? Aline ni umukozi w'umurundikazi. Ku kazi kiwe akorana n'abagabo hamwe n'abakenyezi. Uyu nawe yafashe ingingo isa niyoroheje. Umunsi umwe yarazanye udutambara dukoresha mu butinyanka ku kazi, acabwira abo bakorana, abagabo hamwe n'abagore ati uzokenera serviette hygienique azoza arayitora ngaha. Abagabo baratangaye, abagore nabo gutyo nyene. Ico gikorwa Aline yagize cyaratumye buhoro buhoro ivyo kwisanzura mu kuvuga ivy'ubutinyanka bikunda. Nimba kwa Aline baratangaye, mu kinyamakuru yagaho ivy'ubutinyanka bitahugwa nka mwaramutse. Spajon Ngabo, umuyobozi w'ico kinyamakuru, avuga ko udutambara dukoreshwa mu butinyanka tumaze imyaka turi mu bikoresho bagura buri kwezi, bakabiha abakozi ngo babikoreshe ku rugero rumwe nk'uko babaha icayi, impapuro n'ibindi vyankenerwa ku kazi. Uyo muyobozi avuga ko ataco vyotwara hamwe n'abandi bo kwigana iyo ngendo, kuko atanu uburyo bwinshi bw'ikirenga bitwara uretse kwituma nyabuna abakozi bose na cyane cyane abakenyezi bafatwa neza nk'uko bitegerezwa. Nkundira rero ndagukeze wowe uri kuranyumviriza, nimba hari ico umaze gukora wirata nk'aba twavuze. Yamara rero hejuru y'uruhara rwawe, urwaroje cyangwa urw'abandi abo twaganiriye babona ko ivyo bidahagije. Impinduka z'abantu canke iz'amashirahamwe ubwazo zibwiriza gushigikirwa n'impinduka zo ku rwego rw'igihugu. Iya mbere muri izo mpinduka yohera mu mashuri. Nk'akarorero, Joseph Mujiji abona ko mu mashuri hotangwa ku buntu udutambara dukenerwa n'abigeme iyo bari mu butinyanka. Kubwa Joseph, utwo dutambara twogurwa nk'uko ingwa zigurwa, amakaye hamwe n'ibindi bikoresho bisanzwe bigurwa. Joseph arasaba ko n'abigisha bohabwa inyigisho zituma bagira uwo mwitwarariko iyo havuzwe ivy'ubutinyanka mu bo bakorana canke mu banyeshure basanzwe bareze. Udutambara dukoreshwa mu butinyanka turazinze, ubona ko tunakenerwa buri kwezi. Spajon Ngabo muri Yaga yibutsa ko ico kimenyeshamakuru cahereye kuva kera gisaba ko amatagisi atangwa kuri utwo dutambara twinjira tuva hanze yohebwa, ivyo vyose kugira ngo ico cankenerwa kizimbuke ku isoko. Nkako ngo n'amakori ku miduga arahebwa, agaheberwa kandi aba basanzwe bifise, mu gihe utwo dutambara natwo na nyarucari adukenera. Mu yandi majambo ati hari ntaco vyotwara umushingamateka yebeye akarusho umukenyezi wo mu camazi canke naho bagasabikanya. Sinzi namwe uko muvyumva. Dr. Christella Mariza Kwizera aza nawe ahagararira bamwe bari mu kazi ati nibahe konje umukenyezi agwara iyo ari mu butinyanka. Kimwe gusa apfe kuba bifitiye urupapuro rwo kwa muganga ruvyemeza. Abo bagejeje ngaho, ariko nawe urashobora kuba wumva n'ibindi vyokorwa hambavu y'ivyo. Hagati aho abagabo canke abahungu mufasha abakenyezi canke abigeme bari mu butinyanka, ntimuze ngaho ngo mwikeze ko mukora ibidasanzwe. Dr. Mariza avuga ko igikorwa nk'ico ataco bisa bisana n'imvugo imenyerewe izwi nka masculinité positive mu mvugo ya none. Kuri we iyo mvugo n'uburyo bwavuye ahandi bushobora gutuma umugore aguma aboneka nk'ufise ikibazo, umugabo nawe agashimirwa kubera ko yakoze ikintu cari gikwiye gufatwa nk'icyo atategerezwa gukora. Mbega nawe ibi ni kubibona? Hari ubutumwa ivyo ndakuyagiye bigusigiye? Muze tuganire muri commentaire. Reka ndangize ndakumenyesha ko ikari cegeranyo c'umunsi Iris News yayibushikirije ifashwe mu mugongo n'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, bubicishije muri Onifam mu mugambi twirinde ikumira. Uyu uri kushirwa mu ngiro n'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi KAFOB, ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi Forum des Femmes, n'ishirahamwe ryishinze guteza imbere agateka k'abana Biseboom. Naho ubutaha.